Umva abisi ni hatari bibi. Umva abisi ni hatari. Abo kwisi ni hatari shakubaze na natari. Ni abo kwisi ni hatari shakubaze na natari. Na natari itabira gusa na natari. Ahubwo kugira no mugazagura namenye. Kuko yashatse yuko umwana wanjye asigara mu marira agasigara amerewe n'abafatwa nabi napfuye atagira icyepfo cya ruguru akagira agapfana gahinda ku isi ariko Imana umwana wanjye yaranyirukiye hama ubu nakize. Hero abakunzi banyishu media kuri mukona nasi behind camera da Charlie Kuze John. So guys no musavuga ati ndakurikirana nyishu media ndumubona nyishu media abantu babiri turi kumwe murabazi uyu ni bebe wa Waridu Bambisi wana turi kumwe ni Waridu Bambisi. So guys no musiba mpamagaje bambwiye ati nice hariho bya new hariho bishasha kandi baza ukuntu mwahora mubona bibi ukuntu yahora meze siko ubu ameze wana kameze fresh. Bibi biti ni sawa kabisa meze fresh cyane nakize pe nakize ahubwo Imana ibahezagiye mwebwe mwampaye umuti ukangirira akamaro. So guys urabona ko ariko bashobora ati yuko thank you so much arabashimira cyane aho bati ko bashizemo ukuboko wabwa ati ndago bibi turagusengeye turagize nte byose arashima. So Bambisi ubu wumva gute? Umva jewe ubu ni umva fresh kuko Imana abisi barategura ibintu ama Imana igapanga ivyayo sivyo ndazi ni byinshi bari bamaze gutegura kwa bibi wanje ariko nvigeze bibi nibatubwira umsi ko mamagaye yumva umunezero ibintu byinshi ugati WhatsApp nice nguze urabikora bibi wanje urabona hafi ukwezi ngwaje bibi urabona ko ndi muhiri wiwe jewe mvanga 18 na uteka umumesera singuyu ariko ubu ndashima bibi yari degenje ameze fresh najingira nkura akazi kanje rero. Okay, so Bambisi mbwira ameze ngahakize cyo nkoye imisi ngaha. Icyo novuga kwanza ku Mana reka nshimira Imana abisi urabazi ukuntu bameze barifuza yuko umuntu yitaba Imana ariko Imana igakinga iyo se ni challenge umuntu acamo ama ni jama ikigwa kugira menye kubana n'abantu kubana na family hari igihe usanga ari umuntu wa family cyangwa ugasanga ari umuntu utazi yoba yashatse kugirira bibi wanje nabi sivyo mu gihe bibi bamuhora ibintu by'uburofa butungo bibi afise droit kuvuga ati ubutunzi bwanje ndabuhaye Waridu kuba n'umwana ankunda kandi n'umwana yanyitaho sana sivyo rero mu gihe none bamaze kumwica amajewe akansigira ubutungo bwanje none wowe buca bunguka iki wowe bunguka iki kwanza nanakimwe sivyo rero mu gihe rero Imana itegura ibintu sivyo itegura ibintu bibi Okay, so reka nibalize bibi wanje bi wowe ubwo bwira iki umuntu agigaje kuba ati amuhago hayishana wowe kugira kugandagure gushira Imana nawe ifise ko byesha kwanditse ko mubwira iki uwo muntu ahubwo kugira no mugazagura namenye kuko yashatse yuko umwana wanjye asigara mu marira agasigara amerewe n'abafatwa nabi napfuye atagira icyepfo cya ruguru akagira agapfana gahinda ku isi ariko Imana umwana wanjye yaranyirukiye hama ubu nakize. Okay, so bibuge musikura warwaye nawe bavuze bishiye ko kubaza kuko nta nguva rufite kumubwira none wewe bigenda byagenze gute mico gihe byarakoroheye kuko ati ureze umwana w'umwana wawe w'umukobwa ukamwonsa ibere rya wumva byakugende gute ibintu biroroshe kwera? Oya ntibyoroshe urabona nivyoroshe cyane kibaza nawe nyine urabizi sivyo jewe mere wanje yafuye nkiri umwana muto amaze gufa bibi acafata avuga ati none umuzukuru wanje reka ndamwonse acaranyonsa narakuze ku bwa bibi nimba mubona Waridu Bambisi magazuku numva nanyoye amata ya bibi wanje sawa ariko Bambisi umva nk'ibintu bitoroshe niyo mpamvu jewe akono bura bibi wanje nufuma nibura jewe wazi kuko niwe papa nsigaranye niwe mama nsigaranye sivyo niwe yambereye papa yambereye mama uziko nibabaje wangu.
Okay, ariko bavuga ati imana dusenga ntago ari bayari. So Bambisi nyuma ya bibi wawe gukira ubwa mbere ho wavuga ati ko jewe n'umuziki ndahebye ibintu byose ndahebye n'ubu warafashe ya decision nyine wahebye umuziki. Ubu rero ahubwo kubera umunezero mwinshi abafana bambye ati Waridu rabudu akantu basigatuye. Mani ngira nabatkikirera akantu nari mfise indirimbo nanditse ku bwa bibi. Hari n'indi ndirimbo yitwa mfise indirimbo yanditse ku bwa bibi. Iyo ndirimbo izosohoka mu kwa mbere. Ibintu byose naciyemo ku bya bibi. Birimwe mu ndirimbo. Okay. So Bambisi uvuga ati ko hari mfise indirimbo zibiri. Imwe bayitwa n'iyindi nanditse ku bwa bibi. Umva warayanditse ntabwo urayitse. Ndagonze basi ku ya bibi basi. Pagiye. Wewe gusa utuvuga ati urazi nasi nakubwira ikintu. Ni cyane basi, ni cyane. Nabi basi muririmbe biba wanze kukakize wa mtemboy. Abo kwisi ni hatarisha kubaze nabibi. Nabibi nibo yigeze hatari ngo. Umva abisi ni hatari bibi. Umva abisi ni hatari. Abo kwisi ni hatarisha kubaze na natari. Ni abo kwisi ni hatarisha kubaze na natari. Na natari itabira gusa na natari. Okay sasa. Nabi yigeze hatari ngo basige ku magufa. Yarambara kabegwa ngo akagenda yipabura. Abo kwisi ni hatari bakavuga ngo arishima. Ni harenze ngo iminsi 3 ngo uwo bamuterishano. Bifuza ko yitaba Imana ariko Imana irakinze. Oyo. Ibyo byose babikora kubwa jalousie. Bibi abisi bafite jalousie. Ogirore babisibwira. Nani iyo ndimba bibi bawaza barimo. Indirimbo bizovana n'ukuntu nzondo itegura kuko izo bari collabo. Ariko vuba mu misi mwali 30 ukunda shobora kurekura indirimbo shasha yitwa Ndire ubati ko azore collabo nandi muzogira collabo. Oya nibanga ntiharagira ko ndabivuga kuko nari mu masharge ya bibi. Umva bisaba inoti nari mu masharge ya bibi reka kwanza manze bibi ya mere fresh aje ubu bibi mugiye kumubona ku bonane bibi uzogiye inkoko nzima kuri bonane. Urazi wowe bonane irageze bibi ari muzima. Urazi jewe nyina nzi ko bibi ngira nge bunane kandi bagira abantu umwaka tujyane n'umwaka ariko Imana yakinze kuko Imana dusenga siba ya Imana utanga ingabirano mukama. Bambisi ubusikiye bivuga ni Imana. Mani je nasenga sana ku munsi nasenga kane. Naravyuka nkasenga mu gatondo. Noze nambaye ngiye nkamusengera bibi. Ngeze ndamubonye nkamusengera. Nashe nkamusengera. Mama ndavuga ati ibi bintu nibiki. Ariko Imana yarakinze kandi rero ari abantu bafise umutima wo gufasha. Jewe bibi nabamuvugije nabonzi ariko Imana izobariya. Nibakeneye ko bazomumenya. Kandi baranse ko tuzobavuga ariko ndabafise ku mutima bibi vuga ati abafana banyishu media muba vuga ati abafana banyishu media kubugora vuga ati bibi abakunzi banyishu media ho muri hose mwubaho abakunzi ba media aho muri hose mwubahwe aho muhagaze hose ni mwubaho biwanje n'umustar kandi akunda Natasha bibi wa muri ndari nze cyumba yitwa gute Chumba Natasha urabaza abakurikirana abastari kuba je n'umwana wenda umusani urabizi antuka vraiment uyu niwe fils ahani muhira kwa bibi ahani wiwe rero afise n'ahandi rero benshi bifuza gutwara ibintu vyiwe ariko reka ndababwiye ati vuba ndare ku ndirimbo yitwa so iyo ndirimbo nyine yitwa wancanye kapere gatoya ku iyo ndirimbo yawe ya bibi napani cyane basi indirimbo yitwa wowe gusa ngene gusa uvuga ati bitagire gusa tu uyu munsi nanje nahezagiwe sangire n'abagenzi mwe namwe maramereje soma dusubire we nakare na myaka ijana kwi bivuga gusa bivuga man indirimbo izoza abadanser mwitegura abadada bo muri Saudi mwitegura ama challenge sivyo Waridu Bambisi gira subscribe kuri Waridu Bambisi ngenda baboneze. Okay so Bambisi wavuga ati yuko iyo ndirimbo nditwa tuyitegegari umva nk'umale 30 zoba yasohotse 30 zo kwicumi na rimwe cyo kumera ukunyene turimwo kwicumi na rimwe zoba yasohotse bibi nukuri bubawe uzogenga ko kuri bonane bibazo kuko urabona nabakubye ati
nakarikwe na nyakijana none nk'ubu bibi yaragiye yarapfuye kandi atayiriye rero bonane irageza akiri muzima mana alhamdulillah mana rugira byose Bisi ndabona yagize uburezero bakunzi banyishu media thank you so much ko bati baramusupportinze mu gihe ari mu bibazo kandi avuga ati imana dusenga siba yari nimo yubwira subscribe kuri YouTube ya Waridu Bambisi no kugira subscribe kuri Inyishu Media na comment zetu tuzikeneye thank you so much turabakunda cyane so my cousin cameraman Nemera tusezera ndumiwe